Yes, welcome. Mwebwe mwese mukwa dukurikirana kuri channel yacu ya Jedonindi. Ndagwikaze rero wewe aho kandi kuza kwanza kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo kumbure kugira ngo ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Turacyari mu ntara ya Gitega aho turi neza muri quartier Nyabututsi aho bita kwa Elmano. Aho twaje kuganira n'umujene entrepreneur, umujene yakoze akora imashini zo gusya ibigori, zo gusya ibududu n'ibindi bigiye bitandukanye. So muri ya ntumbero nyene bateza imbere impano zacu babaye jeune bafise impano zitandukanye bonga iwacu mu Burundi muri ya mbono y'ibihumbi 2040 gushika mu 2060 tugendana n'abajeune batandukanye kugira ngo twigishanye mbega mu Burundi dushoboye iki. Karibu rero twinjire muri atelier hama tubone mbega ibikorwa vyabo bitandukanye ni vyinshi kandi bitandukanye gose. So mugubane na twebwe hama tuganire nono mujene hano onya. Yes. Meze neza. Impore. Ndakora mu kije cyane. Yego. Ari sawa. Ndabasanze muri atelier. Yego. Uramutse kwanza bari kwadukurikirana hano on. Turamukije PGFM. Abakundi bacu muri bose turabaramukije. Yes. Yego. Umeze neza cyane rero. Turaho turashima. Iyi mashini muri kubakoraniya gute kwanza? Bo aha murabona turacari muri l'assemblage. Ni mashini izoba ari multiforme. Izo bifise parti ikatubwatsi. Bwo kugaburira ibitungwa. Ikongera igakora nka mure yo guhingura ibiryo by'ibitungwa. Nko gusya ibitiritiri, gusya ibishakara, bijya byatsi byose inka zishobora kurya mugabo byumye bakaba babitubu. Iyi rero bazoca babirundamwo ibisye ibitungwa bice bibijya nk'ifu. Yes, imbere ko nza kwinjira muri bino onya turatangurana uri muntu ki ninde mbega turi kumwe hano onya. Yego murakoze. Sinari kumutanga kwivuga mugabo reka ntaco. Yes, matangurira ama nawe ntaco araza kutuganirira ntaco. Jewe nitwa Ndayizeye Jean Bosco. Nkaba ndumufundi nkuko mubibona. Dufise societe dukoreramo yitwa Development and Technology. Di Techno korera Igitega. Tukaba tuzi cyane muco mu kinofino kwita simulation numérique, construction mécanique. Ego aho mubona ibitugo turakora tuba tubifise turaza kubereka ku mpapuro amaplan yavyo nibiki. Ego muri rusange dukora ama machine. Yes, ndakora mukije na mahoro cyane. Umeze neza. Ego ni Sasha. Nawe ku mazina kwita gute? Bo je ku mazina ni Diomede ni hori imbere. Nkabarije serukira irishira hamwe Development and Technology. Ego hano mu ntara ya Gitega. Yes. Mwese mashaba jeune. Abajene bubatse. Abajene bubatse n'icyo boko muracari muri ya myaka nyene. Yo gukora kabisa yego. Acarimwo. Yes. Numera kuri wewe. Watanguye gute ubwo butubwe bwari ubutumeze gute kwanza? Kweko no munsi uri umufundi. Ubutubwe buzari imeze gute? Bo nyene bo. Je mu ncamake mu buto nari umuntu nyera tekereje mugabo umuntu aba afise curiosité. Twarakunda gusambura nk'utuntu duto karaba. Nk'iradio urabona kiri muti kiravuga hari gihe bibaza yuko abantu baba bari ndani. Ugagenda ukamena ukarabuka babura. Bo bwari bwo buzimba no gukora. Hanyuma bo bava bitera biraza mo nyene. Yego. Yes, hama nawe utubwe bwari ubutumize gute? Bo je utubwe wanje sinovuga ngo bwari orienté cyane mu gifundi. Uretse ko umwana wese akura atripoto tuca turiya. Mugabo umuntu araba inspiré bivanye na monde abayemwo n'ivyo bari karakurikirana muri carrière professionnelle. Rero novuga ko ninjiye cyane mu gifundi y'inshitsi n'Igitega. Aho naciye ntangura kuja mu vya electricité. Hama dumaze gufatana rero na Diomede aranyispira cyane. Mvamo nanje nsanga nakujije impano. Sinari nzi ko ari yiwanje mugabo ndiko ndabona ko biko biraza. Yes, Dio. Ibi vyumviro byo gukora ama machine vyaje gute? Bon kugira dusangure gukora ama machine bo hari muri 2017 2017 hari umuntu yari yifuza amashine. Hanyuma muga akavuga ati jewe sinshaka imashine zivuye hanze. Shaka imashine ziri developer gaha mu Burundi n'abajene bo mu Burundi kugira ngo habaye ikibazo. Kuko hariho wayikoze hakaba ikibazo ucumuhamaga bari hagufi. Rero muri 2017 je nari Bujumbura. Hanyuma nza numva ka pere hari umuntu nyene w'umugenzi yari yatanze nimero.
Canduge n'Igitega imashini ya mbere yari mission twari dufise ko ari gukora iyo bita hapeze manioc ni imashini isi imibati mibisi hanyuma rero nshitse no nsanga huyu bo umuntu uzeye ubwa mbere natangwe ndagira amantu z'amakroki ku mantu uzeye ku mpapuro hanyuma mu patro turamwereka turamusigurira aravuga ati wa birashoboka yego mu 2017 niho twatanguye dushangura kuri iyo mashini acha nta handi hantu vraiment twari bwakore kugira ngo dushobore kuja mu bintu by'amashini erezuma marakunda imbere y'2017 wari usanzwe ukora uduki kugira ngo munakwiyumvire nuko hari aho wari uri bo mu 2017 na nigisha Bujumbura ku ishure ry'imyuga nkaba nari nigisha electricité électronique na informatique bo bintu vya dactylographie canke irya Microsoft Office bintu nyene bijya hanyuma nivyo nyene nakunda n'ubushakashatsi ego bintu bene ivyo hanyuma mugabo hari abagenzi nyene twagendana nibo bana tipo peut-être uyu munari kakora ibi arafise indi ntuze arafise indi mpano rero muri 2017 ufite histoire uko yaje neza niho haciye hari umuntu yaje n'Igitegaza muri formation abona uburyo bakora alimentaire aravuga ati hamwe mu hamagara umuntu uyu n'uyu yoshobora kubafasha gukora intuze imashini d'accord rero cadaduga amaze kuntanga izina shadaza hanyuma duhuriraho n'abagenzi n'uyu turayicarira mashini kiraza mugitangura wari wizeye yuko iyo mashini koko izovamo ikintu gikomeye bo iyo utanguye igikorwa rimwe na rimwe kubera icizere wifitiye urumva ko bishoboka mugabo ibintu byose ubibona uko uri kuravansa uri kurakora iyo mashini ariko aravuga twaragize des modifications turatangura irya mbere turabona toya iyo duhindura bikagenda uko cyoryoha mugabo après des reprises twaciye dushikaho dushobora kuronka imashini imeze neza isimyumba tatangorane kandi ikora neza rero iyo yo umaze kuyiheza nta kindi na kimwe c'ingorane kiba gisigaye inyuma haba hasigaye ku multiplier kuko wumva prototype yo yubuyifise ahubwo usigarura bati ubu rero na ameliore gute kwijya ndayifise kandi irakora ahubwo bure hakenewe eske inkori yikora byinshi cyanye inkori yihinyanyura kanako ntashizeko nivyo rero umuntu yisunga agasanga ibintu byagenze neza aha ntigenda natangura kugenda mbo amapini yes hamagaye imbere nta ndi mapini bashira ko none buryo oya ayizogumuka kugira ngo tugire stabilité yayo iciheza ikazira tembera gute mugira ngo no nitembera yes nitembera nivyo naha asunika kugira gusako igize imbere gato hanyuma ubandanye reka tumwereke ijya moteri yes imbere ko dushika ku indi moteri ku moteri yayo mugitangura ibe bintu by'abagore ikibazo ca mbere bo reka mvuge mu buryo bw'ifundi imbere yuko abandi batangura gukora haba hariho icegeranyo novuga ngo vide ensemble globale y'ikintu umuntu agiye gukora rero tugitanguye gukora byose twabicapisha amaboko byaragora kubona ngo iyi buro ninza gutobora ngaha sinza kumenya neza yuko yinjira ngaha biga ugaca usanga rero twiko turakora twaca tuzari nyene turatoboza umuriro tugafatirako tugatoboza umuriro ibintu mwe nivyo nico kintu uzoye cyambere kuko ibisigaye byo kugira intuzeye amashini ubujya kogwa ni déserere correction bisigaye mugabe ikintu kigora no kubona vide ensemble ikintu ugiye gukora nisho vraiment chatubere ntambamye bwa mu nyuma twaravuye turagitorera umuntu yagitangura kandi araronka na mucinege agati zo bintu uri kurakora wewe abazungu barakora ibintu byiza bakora mu mashini akomeye ibiki wewe ivyo byagenze gute abo bacintege byarimeze gute bo aha mu Burundi abacana intege na cyane cyane mu gisata ca technology nabashaka kugura ku mahera make igikorwa umuntu aba yakoze kuko kubera baba batabitahura cyane ntari buze ngo nengo ivyo bintu kuko araza akabona yuko irevre buyimu buhinga mugabo kubera ari ivy'umurundi avuga ati hajya ndabahaye barayajya
niyo ngorane duhura nayo cyane ku baguzi kuko we warahari urumenga guriye mu Bushinwa baravyize cyane kuturusha bagizene mugabo twe muraza kuraba imashini zose tukora aha naho wocu ugenda kuraba yavuye mu Bushinwa canke mu Buhindi canke ahandi nta tandukaniro rinini riba rihari mugabo kubera bazi iti nivyo abarundi ucu usanga baduca intege mu kuduha amahera make canke ikindi naco harimwo ndacite nk'agasuzuguro kuko cumenga umuntu aguhaye akazi niwe bosi wawe aca gusurutisha girante mugabo turiko turagerageza kuza turayaga nabo kuko intango ibigoye hamwe mutahurana akumva ati urya ari muri kariyere yiwe najewe ni iya nsanga hajya mu birondi nari kumakira nkuko ari wanje rero nivyo vyonyene na yahandi kubikogwa kubera babonye tubishoboye nta kundi guca intege kujamo ahubwo bashaka gusuzugura ibyakozwe n'umurundi mwene wabo agwamara make bakashaka kugura make nta kindi iyi mashini muhera azero yego mwebwe muyirema byose aha byose urabona aha ikintu tugura ni ibinyene ndavyite vyibanze amatore ijya moteri n'aya mapine yo gufasha kugira kubera zijya moteri wana ni y'amazutu ira vibra izi pine rero zishazifasha kugira imashini igume iri stable n'ahandi ibindi vyose ibi vyose mubona tubikupa tukabikunja tukagira imizingi byose tugateranya ego tuje kuri iyi mashini rero iyi moteri yatsa iyo mashini eske muwa mwaramaze kuyisuzuma mukamenya ati koko birajanye n'iyo mashini twe dushaka ego merci imbere yuko bwa mbere tugira shaka kugura impuzo imoteri tuba twacafye bijya byose muri ordinateur muco bita maquette numérique 3D hanyuma turagira amakarikiri umuntu akamenya ngo mbega kugira ngo imashini ishobore gukora muri ubu buryo izosaba ingufu zingana gute isaba couple ingana gute ivyo umuntu abidetermina en fonction ya vitesse hanyuma na resistance nk'ivyasi canke ikintu umuntu azoshiramo kizoba gifise ivyo fete twa twabikarikiye hanyuma na logiciel irongera ikadufasha kugira ngo tube siri yuko de valeur tugiye gukoresha ziri impeccable zimwe mu mashini mumaze kurema ni izihe ngaha urabona ni mengana nakivuze hanini twe dukora par commande mugabo turiko turabona ko nko kumuza mugasanga hari ibidukoresha mugata mashini yacu twakoze zihari menga sivyo ubure tuko turagerageza hari uduhera ducagutse ku mukiriya tuba twakoreye tuze turakora akamashini kamwe gatoyi kerekana ko na kinini cako coboneka tugashire ngaho kuko nk'ubu ngaha murahasanze hariyo tutaramara ijya iyihe umusho kutwere kamere kwiriya kwa bo iyi yaraheze iyi ni mama yiremye kunyene iyo yose twayiremye yego akaba ari akamashini déplaçable ushobora no gupakira no mu modoka ukajana ahantu ufise itongo riri mu bwatsi iyi nayo ikora iki akagakata ubwatsi bw'ibitungwa gusa aho rugurura aka karaheze yego iyi nayo nyene n'umuntu yayikomanze oya iyi twayikoze muri bimwe nariko ndakubwira kugira ateriye ibifise ibyizirerekana ati hariho ibi nibi dushobora guhasanga aha anya ushizemo ivyatsi biza vyamaze gukupa uko ushishamo oya hama bigasohokera kabyitorera ngaha hanyuma iki bakiko kizunguruka yego hanyuma iki kirasunika ubwatsi hanyuma iki gahimbura bwaca busokokera ngaha ibi byose bikoreshwa ko n'igitoro ego akamoteri kama essence kuko ngaha mu Burundi nturashika kuri etape yo kwikorera mu moteri ego ni ibintu binininya kumbure umuntu abareka yumva ati vya vrai mu Burundi ushobora gukora ibintu nk'ibi yinya
ariko hari abantu benshi kumbure mukeneye support zitandukanye kugira ngo mushobore gushika ku ndoto ziwanyu ariko icambere imbono zanyu nizi murakoze ufite imbono yacu ntigarukira cyane gukora amamashini kuko ibi umuntu arashobora kubiformamwe abajene bandi bagashobora kubikora ariko murabona mu Burundi nta nganda zinini dufise inganda zishobora gufasha gukora ibi vyuma dukoresha kugira natwe ntitwiregwe turaja kubigura hanze kuko mu minsi heze twaratembereye iyo ku misozi dusanga ubutare bukenewe turabufise nk'ubutare bushobora gukora amatore ibiki imigumaje kugura amatore rero twebwe muri kazoza turifuza ko twamaze kubona ko dufise ugwaruka rwishi rushobora gukora ibibindi gukora aya mamashini kugirane tuba dufise n'abandi bariko baragira ubushakashatsi ko ibi bintu no kwita reminere intuze ubutare hamwe tuba tuvuga duti ubu turiko turahingura ubutare buzovamwo feri aho bizoba byoroshe ko izi nganda zikora ivyuma zica zikoresha ubutare twifitiye ngaha ikindi tuko turakora ubu twiyumviririye kurundi gwaruka rwishi bivanye n'ibibazo bimwe tubona ugwaruka rugira irevye ugwaruka ruratomboza rukaronka imfashanyo bagaca bagira komande y'amamashini hanze yashika ngaha ugasanga wewe yarafise iciyumviro mugi imashini yahamagaye ntizihuriranye n'iciyumviro yarafise ofete bakomanda imashini ata produit fini bafise rero ubu tuko turagerageza kuraba ingene natwe turema inganda nyamba tuvuga duti mwimisi tuko turabona yuko ibigori byabaye byinshi reka tureme uruganda rukora kawunga twebwe tugaca turaba ingene tuyungunganya nyambara amabanka tugurana tugakora imashini zose zikenewe kugira kawunga ikogwe hama duce turabugwaruka ruri passionné mu vyo kudandaza kawunga no kuyihingura tubabwire duti akira uruganda rufise iyi valeur genda rero mukore mutera imbere twebwe muzoce muturiha ufite n'ivyo two turakorerako nico gituma umva nk'ubu dukeneye abajene benshi baba bari mibi vya fabrication kugira ibi vyumviro natwe dutangure kuraba ingene tubiha agaciro bukebuke niyo mbono kazoza yacu natwe tuko turaraba ingene twoterera kuri ujya mugambi wanje nicubahye mbega musanzwe mukora imashini z'ubuhe bwoko bon twebwe imashini dusanzwe dukora bon reka mvuge nti dukora en fonction ya demande nk'akarorero urashobora kuvuga ati je nshaka guhingura canke gukora ibi twebwe ico uvuze nico tusha dukorera urashobora muvuga ati bon niba ari iki kintu nubwo jewe noza atagica mfise ikintu nkeneye nakubwira ati jewe nkeneye gukora nkeneye bifate nko gukora nk'umuceri ku ivyo biroroshe tumva ikindi kintu cyo gikomeye nimba ari kumvira ubwo ikindi kintu mwashobora kwiyumvira ikintu ati jewe nshaka gukora iki twebwe dushaka tugukorera tuva mu muca mwicara mu kiyumvira ati mbega iki kintu bashobora kugisya gute d'accord nivyo ubuhinga bumabwiye kwe kumengo ibintu binini bo byose iyo umuntu atekanye hanyuma nico gituma ufite abantu uzeye abazungu bo badusize bo barafise umwanya wo gutekana no kwiyumvira ibintu bimwe rero iyo umuntu atekanye hanyuma umuntu akabwira ati nkeneye gukora iki nawe ucumenya ati okay mu bintu ufite mfise swati iki kintu gisaba yuko kizunguruka canke gisaba yuko ari ikintu do translation urumva hanyuma ikindi naco birasaba ko umuntu aba afise ubumenyi bwo mu ishure bumwe kugira ngo vyorohe nko gukarikira ama effort hanyuma no kumenya amavuma mwamwe bisaba ko umuntu canke aba yagize uduformation dukeye ariko ibisigaye bo iyo umuntu atekanye akicara hanyuma akagira nyene team imeze neza nta bintu bikomeye iyindi mashini wagumenyekera yihe bo ntiturayimara cyane bo sinovuga ko ari kumara kuko nakamashini gahingura ibiyoba
mugabo ntikarahera cyane. Iyi ni ntuze yako ufite kazoba kameze uku. Mugabo aka ufite novuga ko kari muri modification kimwe nari namye ndakubwira. Abarundi urumva kubera benshi usanga barahemukiwe no kugira abaguru ubu birabagora. Nk'iyi ni mashini yakozwe na mugenzi wacu w'umufundi, mugabo umukiriya yihaye asanga ibyo yashaka kwikora sibyo kirakora, twaciye tuyizana rero kugira tuyishire ku mwanya yego ibikore neza n'ahandi. Iyi mbo nta zindi hanini na ikindi ni najya amasuka. Amasuka aya ani. Wow. Aya n'amasuka? Aya n'amasuka arima. Mu buhe buryo rero? Aya yihindukira ino. Aya mu gihe aka kamikoro tracteur kariko kagenda uku, bana yuko aya mantuza yari hahengamiye ino, iyi mu kurima ivu ikirishira uku. Aha iyo biramanuka bikinjira mu ntuze ivu, yego bashobora gutwara kuri profondeur ya 20 cm, yego hanyuma ushitse ku mpera ucuhindukira. Rero uhindukije aya masuka bandandira gumye hasi aca ashira ivu hirya, urumva cyo sanga uciye umuserege. Rero kugira ngo isho kivemwo karokora hanyuma agaca duza. Aya nayo rero uri kuragaruka aca yongera agasubiza hamwe wari kurarima ushira akakujyanye n'urima mu kintu urabona kwegira uko. Mashini kumengira renze no. Nuvuga ko ngahanye umuntu atembereza aca atembereza uku. Wewe ntibiriguranigana. Oya wewe haje ukimanuye ikamara gushika mantu z'amasuka mwivu bokurikira buke nyene hanyuma ari gukatishwa zuratombereza ushondo tu naturiya. Ego hanyuma urakora kugabanya uburebure bwashaka kwinjira bisuka shaka kwinjira kugenza aho kuzunguru sanga urabona acaduka. Ego yes agumaduka. Ni niwe mwayiremye kunye. Oya. Ufite izi twabonye hari amamashini menshi ari mu ma BPI ajya mabiro yo mu by'uburimyi. Rero yavuye mu Bushinwa afise amasuka yo gukangaza. Ariyo yaya. Niyo yariya. Duca turabona ati nta muntu ashobora gukangaza ahatarimye. Abashinwa bo bari babahaye ivyo gukangaza gusa. Rero duce turababwira ati none mwoduhimwe. Twe tukagenda kugira ubushakashatsi. Turabe ko dushobora gukora amasuka ashobora kurima. Baca baduhiye rero kuko haje Igitega hariho nkazi 6 gutyo. Duce turayizana amasuka turayakora, twarayisohoye aho turarima, nta ngoranira rima neza. Turindiriye ko bazoza kuyitora hama bashobora guca bagira commande ati rero nizi zisigaye zikorera amasuka amazirime. Twe twakoze iyi party y'amasuka gusa kuko bwa mbere hariko ikangaza ari yakangaza. Yego yes, ikintu musaba kumbure abantu bari kudukurikirana, ikintu musaba leta muri rusange niki? Ahubwo mbere harakantu twagomba kubereka mbega bigenda gute kugira ngo dushike kuri resulta. Par exemple mwashanze turiko turakora irya AI, mbega bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuronka resulta nziza. kira hirya manika gato. Aha byose babiri mu mashini byose. Nana nk'ije mashine yose iyi ni imwe twaherako nijye tuko turakora ya moteri ngiyi ngaha. Hanyuma n'ibifuka mantunzeye amapuri, hanyuma n'amakuruwa
irafise uburyo bwo gushobora gupima kuruwa nka kuruwa ibipima imetero na santimetero 16 hanyuma rane utu twose tuba turimwo hanyuma nijya rotoro byose aha dukora niki kijya kintu zera nkaha umuntu ashobora kubona ati burya igizwe n'amapiyese 25 rero mu guhimbura twirasira yuko 25 pièces zose zigize nte zihari hanyuma bo nkiki bo nayo nkaka naho umuntu araba ati ni si pièces go umuntu aziharuye zidakwiye kandi ama dimension ni dukorera muri echere nyene ya rimwe ego ahanyene ama dimension abari exact ayo dukuye ngaha niyo dushapa ku matore kuko novuga ngo nta mashine agezweho turashobora kuronka kugira ngo hamwe tubikuye ngaha kuko hanze bamaze gutera imbere baba bafise amashine ari automatique nk'izi ntuzeye nk'amantuze ya mwamwe par exemple murabona nkaka yuko kazinze akazinze bo aha birakunda yuko umuntu ashobora kugira ati mbega basha nza kuronka ikintu kimeze gute nkaha ari tore ku murava imashini nkaha ordinateur shiguhate burya rero uzorihimbura uko hanyuma tuturongo camuzingana umuntu agacaro nka ya forme n'abakeneye nuko dukora kugira ngo bino bintu bishobore gushika kure ndetse naho mwege mwipfuza ku mbono yanyu ni giki musaba bo hanini ni ahejeje kukivuga nta nikindi atari ivyuma mvuge atelier ihuriranye n'iziro shidogishire tuko turakoresha mu gucapa kuko nk'ubu iyo bazari zihari nta merezi wirigurazana na ibiki we wacuyihe iryo tore hamika guhimburira ku madimension ukeneye rero iyo atelier nayo kugira iboneke nivyo nk'ubu no vuga ati ikigo payeje kiko cyabigiramo uruhara cyane kuko caritenze kugura igice ca mbere c'amamashini akenewe kugira ibikorwa byorohe gukorwa kandi murabona ko ari ibintu bihesha iteka igihugu rero ico ni cyambere mugabo ntibashika nabona urabona uburyo bwabo burafise aho bugera ntibashika aho tubona ugo ruganda rwo barugera nico gituma nk'uwo babona ashoboye arico yofasha canke yoterera ushizemo imashini imwe gusa ibibaye irafasha kuko umva hakenewe game y'amamashini menshi ko yabivuze izitobora izihimbura izisudira izigira ni nyinshi rero hanini ubu kuvy'ubumenyi nitwovyitako cyane hanini ni ivy'uruganda n'ugo ruganda rero nk'uwogira icyo afashije yofasha mu kuraba ingene urwo ruganda ruja ahantu ndabutse kandi ugira subscribe kuri channel yacu ni Dieudonné ndi asante sana.